no muri kino gikomero uvuga ngo cande cyane ko muri FIFA the best. Ariko imbere ko tuja wanashaka kuri inkuru ya Barcelona n'andi atandukanye, nagomba tuba duciye kwitwa Kylian Mbappe ruti nawe novuga ngo amakuru kanavuga ko no munsi novuga ngo ku munsi w'ejo ico bitwa novuga ngo conseil yitwa Prix d'Homme ego yamaze kwifata novuga ngo ingingo yo gushobora kubwira yuko no witwa Kylian Mbappe ruti novuga ngo urubanza bimaze bisikora baragwanisha ko bari bafitaniye hagati ya Kylian Mbappe ruti witwa novuga ngo Paris Saint-Germain. Ibibazo vyagiye bigaragara ko witwa novuga ngo Kylian Mbappe ruti vyagaragaye ko banashaka ashobora kuba ivyo banamuhora canke harimo prima tanarose wanashaka y'ukwezi kwa gatatu no kwa kane 2024 mu gihe wanashaka ko majija muri Paris ko bataze ko yavuye muri equipe yitwa Paris Saint-Germain yerekeza muri equipe yitwa Real de Madrid. Rero Kylian Mbappe rote ku munsi weje ari muri ugo rubazo nako yari mu cyo kibazo canke karahanira nuno na Sere Karaifi, ariko indiro conseil yamaze kwivuga yuko uwitwa Kylian Mbappe rote agiye guhabwa imiliyoni 61 z'amayero bivanye nuko ino equipe yitwa Paris Saint-Germain itamuha amafaranga yiwe, ndavuga ngo amaprime hamwe kandi nico twitwa nuvuga ngo na sare amwamwe nuvuga atekaronka nuvuga ngo cyangwa umushahara tarose mu mwezi y'ukwa kane nako mu kwezi kwa kane hamwe no kwezi kwa gatanu mu 2024 ni prime nuvuga ngo igiye kukiraba irimo ibintu byinshi wanashaka bitandukanye uraba nuvuga ngo beko ratandukana, ariko cyo twabwiye ko no munsi nuko nuvuga ngo equipe yitwa nde Robert ego Paris Saint-Germain yamaze kuba bayibwira ati wewe Paris Saint-Germain na Karaifi n'abandi batandukanye utegezwa gutanga imiliyoni 31 kuwitwa Kylian Mbappe rote kuko hari amafaranga mutamuhaye mugere muri equipe yitwa Paris Saint-Germain y'amaprime hamwe n'umushahara utandukanye. So nuko ati namakuru asoza ku munsi w'ejo ko n'umugabo ngo ati w'umufaransa Kylian Mbappe rote akina equipe ya Real Madrid yamaze kwatsinda equipe Paris Saint-Germain byaragi muri zuguru yuko n'umusore hari amafaranga canke yava muri prime batari bwa murihe mu bugwi wa Paris Saint-Germain bivanye nuko n'umusore yamaze kuba yerekeza muri equipe ya Madrid bavuga ko ahubwo ari Mbappe yabwirizwa kuba yori ha Paris Saint-Germain ko amasezerano bari bumvikanye atigeze kuba yashitsa yamaze kuba bahimukira muri equipe ya Madrid. Nuko Mbappe ati reka nje ko ndaca mu butungane turabe mbega ni ndari mukuru cyangwa atari mukuru biza gutuma uno mugabo w'umufaransa aza kubatsinda equipe Paris Saint-Germain baza kuba nuko ati ntaye kubita amagahanga no mugwa Paris Saint-Germain amafaranga aza kuba yemerwa ko agiye kuba ari hano umusore w'umufaransa nuko ngo ni Mbappe ubwiye kuraba yari mukuri byaragaragara ko ibintu byanditse mu masezerano bibwiza ko byoshitswa ko rimwe na rimwe ntiza kuraba ngo Mbappe yerekeza Madrid kuko yerekeza Madrid nabo biri muri nuko ati muri decision shaka gufata mu ngingo shaka gufata nk'umukinyi w'igiciwe nta mu guca guca ubuza umukinyi kwerekeza mu equipe yifuza kujamwo ngo nuko ngivyo mwumvikanye ngo ngatabikurikije kuko iyo amasezerano agiye kubarangira umukinyi arashobora kuba agenda yari yongeye amasezerano y'imyaka igera kuri 2 gushika 2025 arahera ahita ngo muri equipe ya Real Madrid, ariko Nasir El Khelaifi aza gufata ingiye ko amafaranga bavuganye nuko atari muri prime batazoyamuha kubera ko amaze kuba nawe arenga ku masezerano ko bari bumvikanye ko niyeheza amasezerano ya 2025 Mbappe azashobora ngo yongereza andi masezerano zo mushika 2027, ariko no musore yahise mu kwigira Madrid kuko ni equipe imwe no kugira ngo bizare mu ndoto zizo gukinira biza gutuma yerekeza hari Madrid, ariko biza gutuma nawe no mugabo bita Khelaifi afata ingingo kutazomuha amafaranga, ariko ubutungane bwakoze neza buraza kuba muhano ngo umukiri ubanza neza no mugabo w'umufaransa Kylian Mbappe rota biza gutuma na amafaranga agiye kuzamba bamushya kuri konti yiwe tayari no ngo kiramaze ko bishiko ko umukono n'abacyamanza agiye batandukanye yuko agiye kuba ari kwa imiliyoni 61 kuri konti y'umugabo bita Kylian Mbappe rota bamutazira ngo ni munyabigega hari igega kabisa amafaranga 31 hari amafaranga afite umutipe ni menshi cyane mungu afite amafaranga kabisa atari make imyaka 27 Kylian Mbappe rota kabisa inoti nka ziriya natwe amafaranga ngana twe turacarondera hari ni makei bazoma 60 millions 60 millions ndatu ni yimwe kuri konti yiwe azove muri bonus y'amanyaburaya yahembwa re kwa Real Madrid yakuye kwa Paris Saint-Germain agira kwangana Real Madrid nefite 31 hari ayo mafaranga ico yahari dike basha we futasho kugira sha urumva project zoca ziza yo fadasubiye kuvyuka 61 z'amayero aca muri babandi bavuga ati ni kujya mahitira ari umutipigeze kumbwira burya amafaranga ni musema ukweri hakubisaro haroroha atari dike n'umuntu kubya amaze gukubita mu kare gafaranga mu mufuko wiwe ari kintu bavuze ngo mukorogo ya mbere ni noti
urazi ufise amafaranga nabonye ntanaguciyemo ari ikintu biti binga urazi ufise amafaranga bona Robert nta ninzara wumva kandi utaranafungura ashenye usanga gafoto witwa Houston yadungika ahantu dusanzwe duhuriye avuga ati ubu ni Rafinha ngene yarameze ati muga Rafinha nuno musi ngene ameze afise agasakanwa kabisa burya amafaranga niyo mavuta ya mbere yaza baguhende yo mukorogo haje umuntu azaka kubwira ngo go rubando ngo akwe kurondera umuti oya uwo mubiri wawe ngo nawe amafaranga urubando rurikiza akubwira ngo ufise umubiri ukomantaye umubiri wawe uragumye akibagira ko inoti shakuronke wallahi miliyoni 50 inoti rorosha umubiri umeze neza cyane usigaruta utotsaye rero numugatu bicakira Mbappe ngo nimwe wasura kamaga kanoti akiyegereza neza cyane kandi ameze neza cyane umwe yaguze na equipe mu cyoro cya kabiri ya mu gihugu cy'Ubufaransa niwe boss wiwe wayo hanyuma yacamwo n'umugabo bita nimba nihenze umugabo yaciyemwo ntibazonkiza yaciyemo ntibazonkiza niwe proprietaire wayo ntibazonkiza yavuye ari nyene ni K.mbappe ntibazonkiza niki ni umugabo rero ko akanota ari sawa cyane akarakegeranya kandi bimeze neza cyane kandi ubona ashaka Paris Saint-Germain bari kuri YouTube barabe na serere kira ifashe mu mutwe ati nubwo arangandaguye amafaranga arayatwaye kabisa yifashe mu mutwe mugihe witwa K.mbappe rote nawe ubwiwe rikari inywera ngiye kanywa kavinyo hariya ko musena arabamereye nabi kabisa aga celebration ka petit frère uyu mutipe K.mbappe abazo mu kanya zo bari bakeye amafaranga yo yayegeranyije uravye nk'amafaranga yahawe n'umugore wa Madrid kugira ngo ashobore kuza kubasinyira bamuhaye miliyoni 100 kugira ngo yemere gusinyira equipe Madrid ushaka amafaranga y'ikara ariko rero burya rero hari ikintu je namvuga abasore n'amafaranga vahiye burya hari abantu babaye ku isi nabo isi bayeko ahantu besha ibicayeko hari abantu babaye ku isi nabo isi ibayeko wowe nakabaye ku isi nayo ibaye kuri naka uti kubera iki Bapuro musini imyaka 25 yonyene 27 yakwijije 27 yafise imyaka 27 ikano no 1998 imyaka 27 amaze kuba yinziza amafaranga agira ku miliyoni 61 avuye muri bonisi 61 y'amanyaburaya apana marundi amanyaburaya ayo yagiye akokoye kwa Paris Saint-Germain mu mishahara Real Madrid yari amafaranga menshi Real Madrid kugira nk'isinyatire yiwe miliyoni 100 mugiye kontra yiwe yanarangiye imyaka 27 ku mwaka 31 yaronkari mugihe babinije nariyo bakigwana miliyoni bavuga ati kwa Paris ihembwa 36 ivyo bintu myaka 27 miliyoni 100 y'amanyaburaya buri mwaka bamukubita BMW muri equipe ya Madrid ati bafise amafaranga menshi ndakurahiye nuko kabisa bimeze ni nitwa novuga ngo K.mbappe rote nayo novuga ku munsi w'ejo rero yari karasinda runo rubanza abakoranirwa nuno mu gwiza tunga canke uno asangwa arongoye equipe itwa Paris Saint-Germain bitwa Nasser El-Khelaifi ati miliyoni 31 rero novuga ngo z'amaero nizo novuga ngo witwa K.mbappe rote agiye kuba anaronka kuri konte yiwe kugeza muri kino gihe gushya kuri zo yarasangwa afise novuga ngo muri equipe yitwa Real Madrid asanzwe anahembwamwo kugeza muri kano kanya nyene nuko tuvuga binameze ariko tugende muri Ballon d'Or hariya nako muri FIFA the best tuje muri FIFA the best turabembega bimeze gute kwa rega kwa shahar musore narambonye ntibambonye ariko imbere ko muri FIFA the best twumvize publicité yakanya gato y'amatute tubana barashaka kuri FIFA the best ubushimwe ko ratanga kwa Ousmane Dembele n'abandi batandukanye barafinye nabo bavuga ko majama menshi aya publicité kiza cyane abantu bifuza ga parcelle publicité ni kimwe abagabo mwe parcelle nzi umufatanya bikorwa no dushaka ku oya ko muducanga ku bantu mudukurikira twabonye abantu bari muri Cap tuzi twebwire twabonye abantu bari muri Cap Vert abantu bari muri za Mozambique agafaranga bariko barakegeranya haga parcelle keza vraiment kari muri phase 3 phase 2 kari ngaho kuri muri africaine uja mu nyabugete bora ko ni parcelle pima ari zigera kuri zine parcelle nziza cyane imeze neza cyane akayaga ni kose ebana ga parcelle kameze neza cyane parcelle nziza cyane mura ko iri mu kibanza kirimo inzu nziza cyane no kwati ngaha mu nyabugete muri africaine hano hatesa kabisa no kwati wowe kura dukurikirana uri Facebook live YouTube uri mu mahanga wifuza iyo parcelle ebana iratagase kabisa ni parcelle iri ku rwego hejuru kabisa burya bwana Robert muramvuga ikintu kimwe hamwe Imana yacu inkorera kantu burya urashaka kurondera ibintu ukarondera ibintu ibintu wumva ko woronka mu myaka 10 ariko Imana ikaje gukorera kantu ivyo bintu ukacubironka bavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga neza ushobora kuba uraye urumukene ukavyukura umutunzi rero Imana ikaje imfasha nk'aya mafaranga
kwa Mbappe ndibaza miliyoni 60 n'udufaranga s'amafaranga n'udufaranga hari n'utudufaranga kuri Mbappe kuri je ari bifaranga nabigwako yego ariko ziko cyo ngwiza tsunga wa mbere ngamo mu Burundi parasero munyabugete niyo nshiga hajya hano ni heza wa muntu we harakayaga hari umutekano nta gwamo ruriho ububanyi kwanza nabwo mu mategeko wazi ko ari umutegetsi aba ngaho mu nyabugete imagine rero oya ni mu nyabugete n'ahantu heza pe imagine rero uba mu quartier umutegetsi wumve ko ari quartier nziza kabisa quartier irimo inzu zubatse neza cyane ubona ko nta nawe ni meza nawe uburinzwe kabisa batushize muri publicité yari ya technicien wacu ama tuje tubananiza mu bushime bakunzi ba kejomeje abakunzi b'ibintu bibyiza gusa bakunzi mukunda ibintu bitagaze uno munsi nabazanye ku kibanza kinini ndibaza murakibona iki kibanza abantu b'Imana kiri ku isoko babwiye ko kejomeje igerageza ku promoting ibintu bizima ikagerageza kwerekana ibintu bizima niyo mpamvu nuno munsi nabazanye iki kibanza kiri ku isoko iki kibanza gikeneye amafaranga gikeneye umuntu acubakamo ariko ayo mafaranga imbere yuko aboneka reka ndaguhe na adresse ya nyayo ni kuri Africaine mu Nyabugete ahantu harakayaga hameze neza si ahantu uzoryama ukumva ubushuhe gusa nibwo bugusanga mu nzu sivyo gusa iyi parcelle ihagaze muri R4 gusa kuri ubwo umaze kuzana umufungo wawe ucubona nimero ngaho hamugahamagara bakakwiteramwo parcelle nuko akejomeja umenye yuko yamamaza ibintu bizima nabandi mwa mushaka kwamamaza muze hano mwamamaze karibu murahawe ikaze kuri akejomeja yes bakunzi ba akejomeja bakunzi b'ibintu bibyiza gusa bakunzi mukunda ibintu bitagaze uno munsi nabazanye ku kibanza kinini ndibaza murakibona iki kibanza abantu b'Imana kiri ku isoko nabwiye ko akejomeja igerageza ibihanishijwe novuga ngo muri akejo media tubishikane novuga ngo kure cyane hariya gatabona ridike buriya nibereye aho abipfuza kwamamaza nuko ati ibigi bitandukanye ko barakora ngo ati mu mihingi yitandukanye gacu y'u Burundi banashaka no hanze y'igihugu barawe kaze kuri akejo media turahariwe ngo tubakorere service nziza cyane service idasanzwe ko twe turabadasanzwe birumvikana ko tubanze ko tubari kuri Facebook live YouTube live nubwo ngo twamaze kugura imiryango kuri wowe wese akora ibyiwe waba ukora nubwo ati mu mabara atandukanye waba nubwo ati ufite amagence atandukanye ya waba nubwo turi mu bantu bamwe bafite ibintu nubwo ngo ukora wifuza kwamamaza urahawe ikaze kuri akejo media yes ngo tubikore turahari muri sport nubwo twita tumeze neza cyane ngo tukwamamariza ibyo ukora mu buryo bwiza cyane uringa kubwanyu nubwo ni akejo media yaje kugira ngo ize kuba itorera inyishu ibibazo byabo by'abatandukanye buri bavuze wa kejo keza kuri bose ntuca wumva none kuri bose nabonye n'abanyaruziba bariko baradukurikirana ngaha mbenda nababwira abantu muri hafi ngaho mu ruziba ntituri kure yanyu turi kumwe hafi turi kumwe nganye hafi dukorera muri etage hariya muri etage kabisa hariya niyo tuba twibereye hejuru ibarabara rya Rumonge uraranye cubona ati babasore bicari hariya ruguru murahawe ikaze ntituri kure yanyu turi hafi yanyu cyane wewe hoho wibere ngaho mu ruziba n'intambwe zibiri gusa ubuhishikiye kugira ngo ushore gushika twamamarize nuko kabisa bimeze tubasore kwisimbirire muri FIFA the best nawe hariko araba ibirori bidasanzwe ushimwe novuga ngo bwari ko ratangwa ukuri kwamye abakintu vuga ngo batandukanye ko araronka ushimwe novuga ngo butandukanye ku mugoro wejo ni birori vyakorera bari Idoha niho novuga ngo buno bushimwe ko ratangirwa muri Qatar novuga ngo niho bari ratanga shimwe rero uko vyari biri nkuko twayivuze watwagashimwe ka Ballon d'Or yari yabaye witwa Ousmane Dembele Dembuzi rero ku munsi wejo bigaragara ko wanashaka novuga ngo witwa Ousmane Dembele ari umukino vuba yasuye kuba twaragashime kandi nako ka FIFA the best ani no comment ku mugabo itaswa Dembele aho nyene niho ari kuradugira ego kumva izina Ousmane Dembele mu bushimwe bwa Ballon d'Or ukashimwumva garuse muri FIFA the best atwagashime ka Ballon d'Or abashimeshi kumwirabure tumukomera amashishane hari amashimeshi kabisa umwirabure wacu Ousmane Dembele ubundi urukwagwira barakwaserukiwe abandi bisigaye tureke Ousmane Dembele